Yes, bakunzi bacubahiro TV turamuramukije cyane kuri micro muri kumwe na Kercy. Inyuma ya kamera muri kumwe na Alex. Iruhande rwanje ndi kumwe n'umuntu sinda kumuvuga izina niwe yivuga. Ndakuramukije. Mahoro ba icubahiro TV ya I'm a young strong boy. Do you know me? Urameze neza? Ndashima vraiment ameze neza cyane. Be hajya mu buzima busanzwe ukora iki? Abakunzi bacubahiro TV barashaka kumenya mu buzima busanzwe ukora iki? Okay, jinsi ndi mu artiste, mu rapper w'umurundi. Ariko apari y'ivyo nk'abasanzwe ndi mu technicien nk'abasanzwe nkora muri mezo yitwa Fine Furniture. Aha, igituma rero namurondeye guys. Uyu n'umuntu umwe mu baraperi azi trap, beni trap. Yeah, trap music na old school ariko muri rusange ni hip hop. Yo ni hip hop ariko nta abantu tumubona neza kandi arazi kuririmba indirimbo ziwe ntizivuzwa. Ndashaka uduhe agapera gatoya. Yeah, ngarutse mu rugo nje gucana umuriro muri kino gitero kuri froze cira umuriro nje gushinga imizi muri people like folk in the sky. Ngarutse ndi mushasha kwibiti nshasha focus my pop. I'm trying to make life, I'ma make business. Everybody checking me, look and follow me. Young strong all the time. I represent Sire, BJ and Sile. I know you gonna feel it. You know me. Because everything I'ma show ya, I'ma give you what you need. Tell me what you see, tell me what you feel. I just wanna make everybody know me, cause I'ma make it sense, my man. Urahejeje na inatawe kuryoherwa bandanya gato. Yo. Everybody checking me, look and follow me. Young strong all the time. I represent Sile, BJ Sile. I know you gonna feel it, huh? You know me. Because everything I'ma show ya, I'ma give you what you need. Tell me what you see, tell me what you feel. I just wanna make everybody know me, cause I'ma make it sense. Numva tujambo twish twabapinga bavuga muri game no way. Ubu rero ndaje muri ronda watse. Yes. Hama ndashaka ndakubaze kubera iki none uririmba mu ntuze mu congereza urazi yuko ngaho mu Burundi ibintu by'icongereza bimengo ntibintu bitakunzwe cyane why watoye kuririmba muri style y'icongereza? Je ndibaza question sururimi kubera handimbo nyinshi ngati tuzizihitinze ziri mu rurimi rw'icongereza kandi ari n'abanyamahanga neso twebwe abarundi tururirimba. So ndibaza yuko tuko turaririmba ntiturimbira abarundi gusa turarimbira isi yose. Yego. Ariko iyo style ni y'abanyamerika. Kandi tuzi yuko abantu baririmba mu Burundi baravanga ikirundi icongereza basi bakavanga icongereza kikaba gike ni daco twebwe dutahura. Okay, just niteze yuko no bandirimba mu congereza gusa. Ndibaza ndari nubwo iyi ndimbo yose umva no yobano banagize iyi paragraph yoba yabayendende mu congereza ariko siniteze yuko iri mu congereza gusa. Naje naracanze nage ko ndavaria indimi sometime kugira tu ndimbo sho kugera kure. So ikintu rero wumva twe tuviza ego irevre twashaka yuko abarundi bo tumenya ariko ikintu dushaka turashaka yuko indirimbo yoba international kugira indirimbo ibe international. Urumva itegereza kuba iri mu rugo rurimi international nyine abantu bose batahura. Yeah. So ndashaka ndakubaze urubatse bimeze gute? Yeah, still young. Ndacyari muto donc sinduwaka ndacyari celibatere. Ariko uboneka nk'umuntu akuze cyane why? No, ntabwo mboneka nk'umuntu akuze ahubwo gusa nkegura ko umuntu hari nk'utwaje ha mu mubiri ugakuruka bamwiza. So nta bindi birebire sino ndacyari sindakwirenza imyaka yo kugira mariage mais petit à petit so mbwo sindavyumvira ariko ndi single nta no mu girlfriend ifise. Yes. Okay, ndashaka ndakubaze nk'ubu uwo bayifuza kugufasha vyogenda gute? Hari abantu bashobora kuvuga ati ego turumvise turagiye kuri channel yiwe kwanza channel yawe yitwa gute? Channel yitwa Young Strong Burundi. Ibikorwa byanje cubironka kuri YouTube. So gacujana no kuri page yanje ni Young Strong Burundi. Ndebaza aho cundonka urashaka no guca kuri Snapchat yanje ni Young Strong Burundi hose cuntora. So hari umuntu ashobora kugenda kuraba ivyo byose akabitora ashaka kugufasha yoca hembe urashaka ubufasha bimeze gute? Ubufasha turabushaka ko umuziki usaba uburyo bwishi. Umuziki si ikintu coroshe. So gisaba yuko nyene umuntu ashamwe amafaranga aboneka.
hama sinzi ko notanga contact yanje ya telefone oya ntibikenewe nibaza ko bidakenewe mbe hajya uba hehe mba mu Nyakabiga mba i Bujumbura muri commune Mukaza barakunda kuvuga yuko abastar muri ndaya mukoresheje abakobwa mbe hajya muri video urakoresha abakobwa young strong yego cyane ndimbo zose ndiko ndakora zo ma video abakobwa barimo kera sinashama bamwe abakobwa byari bigoye cyane mugabo ubu bateza ko barimo kuko abakobwa n'amashuri ngo mugenda muryamanye mumaze kuryamana nabangahi mumaze gukorana ko n'ububeshe vyema akarorero ni wewe twakoranye vugisho oya jewe narakwankiye ariko urazi ko byashitse warasavye ndakwankira abandi nawe ndibaza peut-être baraguhaye okay oya je ntabwo nagusavye urambeshe iyo guys uyu tipe twarakoranye indirimbo vraiment behind tangura kundondera ambwira ngo ajavya nkavyakunda nayo itike amwe narayamuririye ariko ndaga ko tubonana ariko ndibaza ko abandi birakunda kuko abakobwa turorosha okay oya Jesse nteye yuko je usanga umukobwa yaje muri video yanje mba nkeneye yuko video gusa abantu babone yuko hagiyemo umukobwa gikrusi cyo ari bindi byo twavugana mu mbavu ngabo ibyo byo muri video n'ibyo muri video hama ibyo navyo byo kuryamana n'ibindi nta numwe atabikunda ariko urakomeye ndakomeye mugoje umwanya w'akazi n'akazi ariko none ngo muvuge yuko bitigera bishika oya muri video oya nta mukuru ni video si muri video rega n'abandi ntibabikora muri video no so kuvuga ati ujya mwanya wo guprepara video turiko turashooting no apana ujya mwanya behind haje video yaheze ana haje video yaheze acha tangura ko tware nimero yanje ngo ndashaka kuko ndi mu gushooting yindi ngo ejo nzo shooting ni video oya wo nkakaruriro contact yiwasi nigeze ndayita ubu woshaka kwereka abafana ukababwira ati raba haheruka ku telefone nasaba ibyo bintu bo byarashitse mwakiya gihura zaciga umwaka wose oya mugone kubanda yenda gukurikirana wari guca nawe ubereke ukavuga ati reka nugura ama message canke ama audio twarungikanye ukababwira ati afana ni murabe vraiment yarandraze vraiment gerere simeze uko akazi n'akazi hama ibindi n'ibindi ndakomeye kandi bishobotse no bikora mugabo urumva byo turabitandukanye gikuru ushaka ko akazi kawe gatera imbere ntukiri ibyo imbere nanoneho edayere twashaka guhanura abantu basanzwe bakoresha ibyo bintu kuko biri cha serve ntushaka kwandika indirimbo neza wama muri ibyo bintu igihe cyose umva ucuba chronique maze kuba chronique n'ivyo bintu usanga ari byuguma wiyumvira gusa ugasanga n'umuziki uzokunana kwandika so ikintu gikenewe rero nuko ufata ugatandukanya kandi tukavyimiga ego ireve ni vyiza kandi birafasha umuntu araruhuka mu mutwe ariko ikintu ca mbere gufata tukatandukanya ibintu vya rapport sexuel cyane surtout abaririmbyi kuko indirimbo kuyandika ukoresha servo cyane gose bisa yuko rero urumva umuziki woha ikibanza kirekire hama ivyo navyo kabiha umwanya muto nyine ubayabaye nk'ibindi nyene sinzi so young strong tuko turabona abantu tuko turabona abastar bukazi b'abakobwa b'u Burundi bazananye umuriro mwinshi tivwa ariko mu mwanya muto ibakayongobera tutabona nibikorwa byayo ibyo biri par exemple nk'indirimbo zibiri wobuzi consequences z'ibyo wobuzi ikibituma ivyo bintu coba ari giki wobukizi ko arashobora kuza aririmba bien ameze neza ari muri game tukazibona ati turarusa umukobwa vraiment mushasha muri game azi kuririmba ariko haze nk'amezi abiri ntitubona iyo yayongobereye wobuzi ikibituma rimwe na rimwe biravana no gucika inkokora hari abantu baja mu muziki bibaza ngo baje kunguka umuziki si ikintu ukora no munsi hama ukaba urasoromye ivyo warimye so icame nambere abakobwa hari abaca bahendwa bakabatera inda of course bamuteye inda akabagiye umva ntasa kwitaho donc ya dépense yahora ashaka ku muziki acataka kuhisha ku mwana ahise ku mwana umva ntazo ku muziki usaba amafaranga menshi nkuko nabivuze usanga atanguvu nyinshi agishira mu byo kuririmba aca biheba canke ubundi akaja ku mugabo ko abakobwa bamaze kuja kuri public bakababona hari abantu baca babashima bacanga aca kumutwara akamugatinda kubuja ibintu byo kuririmba bimeze uko abandi nabo bagacika inguvu gucika inguvu bibaho n'abahungu baracika inguvu
Okay, ariko natwe amakuru dufise amakuru yuko benshi bakunda guhendwa n'aba manager baba ariko barabamanaginga bakababwira ati jewe ndakine nagukunze tivo hama bagakundana bamaze gukundana ego barashitse muri hahandi nyene ntarinze kuvuga hama bakaryamana bamaze kuryamana mwico gihe aba ariko arafata video benshi ugasanga ama video menshi ariko arasohoka donc umukobwa amaze kubona ayo ma video canke amaze kubona ati narafashe video ni kuvuga nubwo bari muri management yiwawe acayivamo tivo canke amaze kumva yuko hari video baba warafashe aca cika intege aca tangura kugira ubwoba nawe ivyo hari cyo wabubizi ko je kariko ndavyumva sometimes some manager gusa some manager aba manager ni ariko hanini n'aba manager babigira aragukurinjira muri lebo yiwe akagukunda hama akagusaba hama amaze kuryamana video abayifise no kuvuga winyiganije gatoya avuga ati ndayipostinga no kuvuga mwico gihe abashaka yuko ukora ico ushaka je kuri ivyo ntabo hamye no bihako ntavyo ndabona mugabo iconzi gusa abakobwa benshi agiye mu ashaka kugenda muri studio production bajya ba producer ivyo keshi na keshi urakunda gushika ugasanga aba producer bajya ba producteur ugasanga bace baja mu vyuruko kwa abakobwa urabona umukobwa n'umuhungu bafatanye birirwa n'abagirana nawe uzi donc sinovyinjiramo cyane gose ariko producer abo bahwe ego vraiment cyane n'abajya bakora ama video bajya arakubwira ati nzogukorera indirimbo ku buntu album yose hama nyene acamo quelque part nyene ariko jewe I don't know kandi I don't care about that so ikintu bashaka abantu turunka abakobwa benshi bazi kuririmba baduga gusa ivyo navyo bizosaba no kwihagararako no kwiyemera canke bishobotse ntugende leme vide muri studio ntugende amaboko agaragara genda ufise amafaranga niwa muri ha amafaranga ukamuhatenda kurisha ivyo bintu navyo ntazo kubaka kubikubwira niyaramuka kubikubwira nawe uzomugatimpa amahera niwa muca amahera atabaho azoca bivamo avuga ati reka dukora umuziki ivyo tubivemo urumva niumva ni profit abaguprofita kuri vya bintu vyiwe bafatira rero kuri ivyo rero umva ivyo navyo abakobwa bihagarare ko canke ikindi no conseil nyene abakobwa turakwiye kuronka aba manager b'abakobwa kandi aribo nyene baca babaza bakabakunda bagaca batangura kubagira oya ico nsa ndiko ndavuga aba manager bashaka kumanaginga abakobwa nkabo oui ego vraiment ikintu nosaba gusa nasaba kuko abakobwa kuronka abadamu canke abakobwa bajya twitwa boss lady baba manager bashaka kumanaginga abakobwa nkawe ntibagume bamanagingwa n'abahungu kuko umanagingwa n'umuhungu donc simbona uko ivyo bintu woshaka kuvyefisha ntushaka kwesha pa vraiment ya ntushaka kwesha pa ivyo bintu ikintu gikenewe ndahamagaye kuri TV kuri Cyubahiro TV abantu bazoyikurikirana iyi video n'abariko barakurikirana iyi video so nasaba yuko abantu turonka abakobwa ba managing abakobwa nkabo abakobwa baririmba turonka aba managing abakobwa nkabo nyene aba boss lady aho ndazi murafisa amafaranga kandi mwe mufisa n'amafaranga menshi imwe mugira no mu modoka nziza kandi zimeze neza cyane gose fata rero mutangure ku managing nyambukunda umaze kubona umukobwa aririmba neza umaze kumubona aririmba neza mushigikire gene ufate umubere umanager pana kuzoguma twumva abagabo aribo managinga abakobwa ubu harageze yuko abakobwa nabo basha kumanaginga abakobwa nkabo byo bari ibintu byiza cyane kandi bizonjohera okay yes bakunzi ba Cyubahiro TV ndabashimiye cyane ndakeneye umbwirira akajambo kamwe abakunzi ba Cyubahiro TV so abakunzi ba Cyubahiro TV kurikirana iyi channel ni channel nziza murawe kuri kumukobwa Cyubahiro TV Cyubahiro TV na channel yawe so na channel yanje ushaka kugenda kuri YouTube ni Young Strong Burundi kuri Facebook ari page yanje fise kabiri Young Strong Burundi Snapchat Young Strong Burundi izindi nzoga ndababwira bukebuke what up man yes bakozi ba Cyubahiro TV turabashimiye cyane kubadukurikiranye aho muri hose impande zose zisi turabashimiye cyane bye bye